kuko ahari ibibazo umuntu azi ubwenge arahatungira kuko azana inyishu z'ibyo bibazo. Rero urabona ko mu cyongereza niho hariho ibintu bibiri, hari icyo bita third world country, ibihugu byitwa ko bidateye imbere, hariho na first world country, ibihugu byitwa ko biteye imbere. Kare babigishije ikintu cya integrity, ukajya kwigurisha umugambi wawe canke vision yawe udafisemo integrity, ubwo nyene nta ntambwe utera. Ukajya kugurisha umugambi wawe canke icyiyumviro cyawe utakize, ubwo nyene nta ntambwe utera. I'll give you an example. Nk'ubu nk'akarorero, uzorabe mu Burundi niho bakubwira ati ntuzutangure umugambi uri kumwe n'abantu barenga babiri, kuko nibarenga babiri uno musi nuragira uwo mugambi utangure kuronka amafaranga, igikurikiriza wumva ngo umugabo w'ingiya wewe sinkubona neza. Ubwo nyine baca bagihana, nta shirahamwe rivuga abantu mwavuze yigera dutera imbere. Aha ndabivuga nk'umuntu yahonyowe, yahemukiwe. Jesama iramuzobona nayo amashirahamwe yaje ko ajya amasirasa ni je nayatanguje, zoza wumva za Kametsi Burundi ni je nasitanguje. Ukagenda ugapushinga ukabarizinga amafaranga arenga miliyari y'isitani, abantu bakaza biruka, hagera kuri Assemblée Générale Constituante urumva ngo n'umukene ngo niyo bishobora. Nashoboye kwegeranya ayo mafaranga yose, nazanye ide yanjye biyende ngo sinobishobora. Canja kuri iyo tuva nsanga imigambi yose nakorera ku marangamutima. Abarundi rero barafise ukuntu bagutwengera ukibaza ngo batwenze umbe naho shwi bagomba ngo tugende kumbe bakurindiriye hariya. Rero muri iyo nzira bica bituma rero niga strategy yo kubona terega ni jena nibo bandushije ubwenge. Ndibuka during COVID, umwanya wa COVID niho nagize fundraising y'amashirahamwe, ugasanga mu mezi abiri ndashoboye kwegeranya amafaranga arenga miliyari. Kandi avuye muri ba Barundi bavuga ngo turakenye, mukaca muraba mu minsi heza kuri bijya bya One Africa Investment Fund twashoboye kwegeranya miliyari zirenga 3 mu kwezi kumwe. Twiyumvire turabe rero one day nituze tusanga abana bacu nabo bavuga ati none abavyeyi bacu wewe they doing, abandi bariko baragura imitahe, abandi bariko barinvestisa, bavuga ngo sinokwizera Fabrice. None entrepreneuria canke riske bisiguriki, reka gufata iyo riske rero yagumye mugambi twiterera imbere ntuzujye imihanda. Bisigurika ati my friend, investment gen urabe definition ya entrepreneuria ni investment. Urabyumva? Kubera turi muri community imugaye n'abagenzi bawe nyene uzobabwira ati shaka kubaka etage ya dinivu, bazokubwira ati neza na neza bo bamwemo. Abagenzi bawe nyene uzobabwira ati fisi indoto yo kuba ziramutse, bazokubwira ngo wewe none mama wawe ngo ni general biyarite, bazokwereka ibintu ubwo nyene bica bigufunga amaso. Cyangwa umurundi w'indoto z'ibisaza umujene nkawe cyangwa umurundi adatinya kuvuga ko n'isi nzoyihindura. So I wish you ndakwifuriza nawe kugira indoto zo guhindura amateka. Ndi umurundi nakwiye hanze muri Australia, hanyuma gira amahirwe Imana iranyiyereka iguma kugaruka mu Burundi, kuba ku Burundi aho nshoboye. Hanyuma ibyo nkora byose nkaba ndabikora mu buntu bw'Imana, ugankibuka neza ko Imana ifasha uwifashije. Imana ntiguhereza mugabe Imana iraguherekeza. Rero muri iyo nzira bigatuma ibyo nkora byose menya ko ari ubwami, menya ko ari ingwano, hanyuma aho naniriwe nkayihamagara kandi kazi kamfasha. So nibaza ko ibyo tubitahuye neza abandi cyane ko icyo kifunzo cyanje kurenga aho jewe nageze. Nk'uko mwabibonye mfise ndafite ama initiative atandukanye. Iya mbere muhamuzi hariho Ubaka Nation Group,
hariho One African Investment Fund, hariho African Dream Assets, hariho izo mpande urumva za Kamitsi Burundi. Again, ni umwe namaze gutahura ko ubutunzi bwa mbere ku isi buri ngahe Burundi. Merci, uratubaye turashobora kumva ko ariyo turashobora kubandanya question Gisele yari yabajije turashobora kuri mwebwe naje gutohera ama initiative mu office ariko none leadership na financial education yo yarabafashije kugira ngo ushobore gushika kw'intambwe tunamugeze. Urakoze. Leadership kuri gender tuva ku burongozi, financial education of financial bavuga ati ni ivyigwa by'ubutunzi. Rero jewe muri Australia nize international business, harimo n'ibyo bya financial development. Hanyuma leadership nayo narayibaye muri community. Mugabo novuga ati aho natangiye kubibona neza gufatira muri iyo nzira habaye ngaha mu Burundi. Ibyo rero je kubwanje ndabivuga pessimist, ndabivuga nk'umuhanga nk'aba bagiye baraza imbere, ndabivuga nk'umuhaswa, nk'umuntu novuga ati yifuza uca mu ntambwe iyi yamaze kudefininga mbona ko ishobora kunshikana ku ndoto yanje. Aribyo rero bica bigaruka mu Burundi kavuga ibyo byose kugira umuntu ashobora gushikako, cyane cyane ngaha mu Burundi hari ibintu akeneye kumenya, gutahura novuga ati communauté turimo, gutahura the problem, ibibazo turimo, kuko ahari ibibazo umuntu azi ubwenge arahatungira kuko azana inyishu z'ibyo bibazo. Rero urabona ko mu Cyongereza niho hari ibintu bibiri, hari icyo bita third world country, ibihugu byitwa ko bidateye imbere, hariho na first world country, ibihugu byitwa ko biteye imbere. Rero ivyo bihugu biteye imbere byovyo, ayo ma principles, ayo ma policies aranditse, aragoroye, kandi hari icyo bita mentality development byamaze kuja ku bantu, kwa kundi umuntu niyo yobari muri Amerika yumva ko atari ikintu hasi bomufata, ariko ngaho iwacu kubita hasi n'ibisanzwe. So bisigurika ati there is a capacity building ibikenewe muri community twaturiwe. Rero navuga ati izo topic zibiri, there is a way to do it, hari inzira dushobora kubishika. Mugizo nzira umuntu abaza kuziyigisha muri kuziyigisha naho no kwitahura, kuko at the end of the day je nkunze kubivuga mu biganiro mvuga nta muntu n'umwe azoza kuvuga ngo aguhindure atakuzana ikintu cyitwa iterambere. Ishobora guca mu nyigisho, bishobora guca mu byaguha, mugabo nubuza kukwereka ati nyere kuko nkuri intambwe ngaho ndayishikane ngaho. Ibyo rero bishobora guca mu burongozi, hariho n'icyo ubona zazira zibiri, ahubwo burongozi twavutse, aho n'ubutunzi, educational, financial education, kuko financial education uwayize cyangwa wamaze kuyakira nk'indoto cyangwa wamaze kuyakira nk'ingendo, abonamo ama opportunity yo novuga ati yo kuzetablisa. Hano uko nibaza ko bavuze ko je umwanya wanje rahuza kumugora cyane, ari kubija mu ntimatima, mugabo ciye ku mayange tugafata kuri ibyo bya financial education. Ni hahandi usubira ukaraba ati the third world country, bya bihugu biteye imbere, which implementation bakoresheje cyagihe kugira natwe tuzikoreshe. Kubera iyo wumvise ati igihugu giteye imbere, ivyo bihugu iyo niyo ubona abahinga bakunze kuza ngaho i Burundi, hari abantu babaye hanze usanga bakompara Burundi bagashinga intahe ko Burundi buri mu myaka 200 paraporo y'ibihugu biteye imbere, kandi ntawe yishe umwotsi nzirikiraje. It's a reality. Ukajura bati no niyo myaka 200 hariya hantu bari barakora. What was the financial education? Ico gihe bari muri establishment y'ama financial services, ushinga ayo mabanki umva ya JP Morgan ubarika aratwara isi.
rero dusubira iwacu tukabona ati wera minute twebwe ntituraniye star dufite nk'ibi twe turimo byo kubaka mu Burundi nta na empu usaba ububakwa bizigurika ati ni gute njya kwibohera muri Australia hamaze kubakwa kandi mbona hatarubakwa bizigurika ati ni gute nshobora kuryama nkasinzira kandi mbona ati ubu ndashobora kwesitara ngashyiraho financial investment fund ikaba mbere mu Burundi ibaye narabibonye muri Amerika muri Australia byarabaye kubera iki ntashyiraho banki narabonye muri Australia byarabaye kugira iki muri kazoza nanje nzokwisanga hahandi ari cya kindi ndibuka hari ahantu nabonye kuri Instagram abana bumba bagenzi nk'uko kwacu tubaza ati none tw'abavyeyi bacu igihe abandi bavyeyi bariko baracakira za rohero twe bari mu biti rero utwo twose dutuelema duto kuko ni nk'uko bosubiza inyuma so kubavuga cyangwa kuvuga iki mugabo je namandaba muri connection yanje nta numwe turahura avuga ati papa cyangwa mama yasigiye umutahe muri BGF which means cyangwa yubwira ati none iyo community yabonye ibyo bintu bisigura ko yabinyegeza. We talk about financial education. Rero uca usubira ukaraba ati none gutanguza banka gutanguza institution gutanguza microfinance hakenewe ibiki hakenewe intelligence nico bituri ngaho ishuri namambira abantu ati igihe ufise umugambi w'iterambere niyo yo bari gushaka gutanguza banki n'umuntu ari hajya azurashobora kumuhagarika mu modoka yibuka amubwira ati ngubu umugambi gurisha iyo modoka yawe dutera imbere. That's the way it is. Chebije namaki barabibonye navuze ati none isoko ni iki akona kantu gatoyi cyane dushobora gukora bitwemerera ko amafaranga atava muri mwebwe. We talk about financial education. So gutahura ati rero twebwe turaca muri ya period yuko bishoboka uko hazogera igihe nk'ubu ngaho mu Burundi hari abantu bagende bava muri za Kenya bava muri he bamaze kubona ko Burundi bukiri muri open opportunity. Muzungu wese azongara avuga ati Burundi buri vierge ko bavuga ako twe duhari tukaguma dusamara emami igitoro cyabuze bije n'ibintu bidusamaza ravyo kuko ngaha dufise novuga ati gender bibona ko dufise ni nk'urupapuro rufise imbere n'inyuma urupapuro ndakomparinze na mu Burundi hariho uruhande rumwe ariko rudusamaza urwo ruhande ni rwa rundi ruvuga ati mu Burundi ntibikunda uzanye umugambi wawe barakwiba mu Burundi ntibikunda kuko uza kwinjira muri biro barabata ubwo kwa naka mu Burundi ntibikunda kuko ni wagira umugambi udafise nk'umugenerali agukingira ikangoroka mu Burundi ntibikunda kuko abo bikundira ni babandi twenyene tukarema iyo negativite muri twebwe mugabo ushoboye guhindura wa rupapuro ukaraba kuyindi opportunity mu Burundi niho ushobora kumugwiza tunga kurusha ibindi bihugu kurusha izindi position right now. Jena wanivugira ati ngaha jewe nunjiza amafaranga menshi kurusha ariko bandiko ninjiza muri Australia. Jewe haniyo mbonye ibiti novuga ati amaba by'ibiti ndayabona ko amafaranga that's the way it is. Amafaranga ari ngaha arabirenze mugabo kubera turi muri community mugari kubera turi muri community yamaze kumugara iyo opportunity yo kubona yuko there is what to do twamaze kuba brainwashed twarogejwe mu mutwe twebwe twamaze kozwa ngira wamakumva dufite nk'ubu usubije inyuma gato ukibuka amagume uburundi buciye ukumva bari umuntu yagiye kwica ubundi ngo kubera ari umututsi ngo hari umuntu yagiye kwica ubundi ngo kubera ari umuhutu none abo abantu cyane yaramadayimu. It's unacceptable. Bisiguri kati rero muri iyo financial education I feel like kwebwe abajene birakeneye ko twiyandikira amateka yacu mashasha
birakenewe ko tuyandika amateka yacu mashasha. Nitwamara kwandika amateka yacu duca dutahura rero leadership kuko n'uburongozi. Urabona nk'ubu turi muri position kumva ikintu cyitwa mu politician mu benshi. Icyo cyarabaze kutwinjira ngo perhaps hari abamaze kutwereka nyene ko ababenshi mu gumenga icyo kintu cyo kugira umurongozi cyangwa wigira uburongozi twaramaze kugitakure. Waje wimbira ati none ejo muzotangura imiryango yayo, igisekuru kizokurikira kizovuga ko muri 2025 hari abantu bameze gute. Isigurika ati yes, financial education na leadership for me ndazibona ko financial education it's a foundation of everything. It's a foundation of everything. But when we get to the leadership, menya yuko muri revolution cyangwa iterambere ry'Uburundi ni kumwe umuhanga kare yabikuze ati umuntu yagwaniye independence yarazi imyaka kwa gasore twese turamutse. Which means he set a foundation. Leadership rero nukubera, for me what I understand, nukubera urumuri abandi. Urabona nk'iki gihugu turimo, it's the capacity building itwe. Kiracari kure n'ukuri. Kiracari kure birabibona mu community murimo. Umuntu wese ufata abagenzi mufisi wihenze ukavuga nabi cyangwa ukamutsitara yibagira ibintu byiza igihumbi wamukoreye ubwo nyene umenga abasha aca higa nkeka n'inko hatazirone ukavuga ati none ubu ni wa mugenzi wanje, which means aha mu Burundi trauma ni niniya duse twaramugaye mu mitwe hano ushaka gukira ingwara arayirata. Rero we ugize Imana ukumva Bibiliya ivuga ati ubumenyi ukuri kumukura mu bwaga. Wowe umaze kumenya ukuri uko kuri ukakumva ati I have to be the leader, igisigaye ni ukugenda ugahindura amateka muri ya community urimo ukuzorabe ugasanga uri kumwe n'abagenzi cyangwa muri community mbi, ugasanga uri muri community kosha amabi, ugasanga abagenzi bawe n'abacoma cyangwa n'imborerwa. I mean obviously now so umwe muri rero birakeneye ko twigosora muri izo byo byose tuba turiko turakora. Again, navuze menshi kandi navuze ko umwanya wanje atari mwinshi nimwankundira ndacatera iyindi ntambwe. Turashaka kubasaba akabazo kamwe kandi turashaka kubabaza ariko merci on va continuer avec les choses. Bon, ok. Ego reka tubabaze iki kibazo cyakurikira twariko ikibazo cyakurikira cyari kivuga kenshi turafise de vision mugabo kenshi ugasanga turavuga ati na moyen de fils none ushobora gukonsera gute urwanda ruri ngahaye babe sûr ma vision yabo yakomeko ariko bamenye yuko bizoshobora kubashikana hajya hantu bifuza gushika. Ndakunganye gatoye bavuga ati amahera atagura parcelle utuyangwe nitwifate nabi none twe tugire gute tuyangwe cyane tuyashirike. Ibaza ko ikibazo bakije cyangwa bakije baravuze ati abajene turagira imigambi cyangwa ibyiza mugabo ugasanga nta mahera cyangwa amamoye. Ifrasa nababwiye ko kingora aho byo mind. Now urumva ni kimwe nagaruka ko cyaka nababwiye uti turi muri community ya Mugari kandi twatahura neza ko turi muri community ya Mugari. Ikiba gisigaye nuko turondera how to get out. Wewe urumva ko twamaze kumva yuko kugira uwo mugambi wa uranguke akenewe amamoye none umugambi n'amamoye gitangura ni obviously n'umugambi ni kimwe gitangura avuga ati right now iri umugambi ibe ya migambi uraze bajende hari ukuntu zabo nafise umugambi wamaza mu yuhego yakoye n'ukiri kibazo
boriza hariho kugira umugambi hariho rero no gushira ahabona ari bijye nababwiye byo novuga ati urabona twe tugira Imana tugeze mu isi cyangwa mu kinjana ku by'ukuri cyoroshe cyane kuko usubije imyaka ijana inyuma ugafata umujene yari ahari icyo gihe ukacumuzana n'ubu mwanya obviously yovuga ati ndibiki right now ushobora kujya no kuri Google ukayibwira ati ngira business plan which means rero ikintu maze kubona ngaha iwacu mu Burundi abajene muragunga mu ntungane mugabo turaba lazy cyane kuba lazy turarera amaboko kuko dushobora kugira umugambi bishobora kugira umugambi kugira tuwige neza tukaguma je narigeze kugira ikiganiro nari nacitse ati nawe urashoboye natumira abajene nagira afishe nkaronka abajene barenga kandi idea yari yuko ufise umugambi mwiza jewe nyene ndaza kumufinance ico gihe bagiye hanumwe yanasabye inzu umugambi ubwo bo ngo baza kumva umenga ndaza kwamahera batahana which means umuntu amubwiye atoke umugambi basireka ngufasha ngiyi form gendo yuzuze iyo form iza kumutwara iminsi 3 nta mwanya afise perhaps abo yafise mwakaca kuvuga ati cyo yarimo ko barapo bisigurika ati rero iyo ufise umugambi uwo mugambi ukabona ati shaka kugurisha rero iyo vision y'ugurisha kare babigishije ikintu cya integrity ukajya kwigurisha umugambi wawe canke vision yawe udafisemo integrity ubwo nyene nta ntambwe utera ukajya kugurisha umugambi wawe canke ikiyumviro cyawe utakize ubwo nyene nta ntambwe utera. I'll give you an example. Nk'ubu nk'akarorero uzorabe mu Burundi niho bakubwira ati ntuzutangura umugambi uri kumwe n'abantu barenga babiri kuko nibarenga babiri uno musi muragira uwo mugambi utangwe kuronka amafaranga igikurikiriza wo mu mugabo w'ingiye wewe sinkubona neza ubwo nyine baca bajyana ntashaka n'ibyo abantu ngabuzu yigera dutera imbere aha ndabivuga nk'umuntu yahonyowe yahemukiwe jesama iramuzobana nayo amashirahamwe yajiko ajya masirasa nije nayatambuje zoza umva za Kametsi Burundi nije nasitambuje ukagenda ugapushinga ukabizinga amafaranga arenga miliyari y'isitani abantu bakaza biruka hagera kuri Assemblée Générale Constituante urumva ngo uyu n'umukene ngo ntiyobishobora nashoboye kwegeranya amafaranga yose nazanye ide yanje ndiyende ngo sinobishobora cyanja kuri yo tuvansanga imigambi yose nakorera ku maranga mutima abarundi rero barafise ukuntu bagutwengera ukibazo ngo batwenze umbe naho shwi bagomba ngo tugende kumbe bakurindiriye hariya rero muri iyo nzira bica bituma rero niga strategy yo kubona terega ni jena nibo bandushije ubwenge which means rero kugira ubwenge nuko usubira rero muri education hamwe twahera none ni gute ujya gutangura business n'umuntu mutandikiranye ni gute uza kuvuga ati nandike control tahize umuavoka yavyize niyo bari nyene wanyu genda ufate niba risamire niba risangambi ugenda uri umuavoka cyangwa uwiza amategeko umbwira ati mugenzi twandikire menye uburenganzira bwanje n'ubumenyi uburenganzira bwiyo nitwatera imbere ntanza ndengera karimbi no which means rero muri iyo migambi iyo yose tuba dushaka kugira banza turi stricted ugire business plan ni banka ugire business plan ikingiwe n'amategeko hanyuma urondere n'umumento kubera hari abantu byitwa ko bamaze gutera intambwe kurusha abandi ibi byose babyize kandi andi muzongo mwanzo mubera umumento muri ico gihe umaze gustrictira iyo business plan cyangwa iyo vision cyangwa umugambi wawe igisigaye nikijya nakubwira niyo azoba umuntu urabona ujya mu mamatanda z'itomati genda umubwira ati zana 50 azoyazana kuko icyo uterekana ikimwe ngaya amafaranga ushize ngayo ukuntu akingiwe
nguko ukuntu ugiye kunguka kurusha ibyo warimo wari we wese azoyazana mugabo kirya twakanguriye tuvuga kubera turi muri community imugaye n'abagenzi bawe nyene uzobabwira ati shaka kubaka etage ya dinivu bazokubwira ati neza na neza wowe wamwemo abagenzi bawe nyene uzobabwira ati fisi indoto yo kuba ziramutse bazokubwira ngo wewe none mama wawe ngo ni general biyarite bazokwereka ibintu ubwo nyene bica bigufunga amaso mbuga kujya nababwiye ngaha mu Burundi nasanze nta kintu na kimwe kidahari kandi kitokunda nakujya nababwiye n'amafaranga ari ngaha ateye ubwoba. You just have to go to be smart byukora no muri iyo bwa ushimiye cyane jewe sinzosubira kugura akayoga yandayigera cyane tusabe kubera umwanya wiwe ukamurega bikomeye cyane ko mu myaka 200 handi bakubaka za JP Morgan n'ibindi ariko no munsi mu Burundi 2025 na capital market office uno munsi mu Burundi financial system yacu yacahagaze cyane ku ma commercial banks aho usanga kugironka amafaranga bisaba ko ufise ingwati collateral navyo n'ibintu usanga ba small entrepreneurs cyangwa ba small businesses batagira. Rero ikibazo cyane nashaka kubaza ni nka wewe nk'umuntu yatanguye kwatinga muri iyo sense ni gute ubona mutual funds like na One Africa Investment Fund zoshobora kuraisinga amafaranga menshi mu buryo butari bumenyerewe kugira ngo dufashe guhindura investment culture iri ngaho mu Burundi. Ikibazo kigira kabiri ejo nabonye bari giti kiganiro kuravuga abantu benshi bavuga ngo amahera yabo yibwe n'iki abantu benshi babitahura n'aba intellectuel n'ibishasha nabyo batahura. Nashaka kubaza ni what would it take to build real trust and awareness around this in our financial culture? Thank you. Ikintu cya financial novuga ati isoko y'ibitaro kuko mu Burundi tuzi ko hari isoko tugenda tukagura itomati cyangwa ibiribwa mugabo nk'uwo mugenzi byavuze ibintu bikomeye kuko hari ikintu kiriko kirubakwa mu Burundi hanze ho bimenyerewe cy'ukugenda ku isoko kugura amahera ugenda ku isoko kugura amahera ibyo bintu mu Burundi rero ibyari bizwi mugabo abamaze nibaza mwebwe kubyo musanzwe ibintu bita bourse cyangwa stock exchange murabimenyereye bivuga yuko the youngsters cyangwa abagenzi bo mu bindi bihugu nko muri za Kenya ni handi uzabona umugenzi agira muri BMW ukibaza ati where did they get this money from ukabona mu Dubai where did they get this money from my friend nahaje urabona iyo telefone ya office urashobora kugenda online ukagura ama stock muri Apple urashobora kujya online no ukagura ama stocks muri Tesla ako kubera community turimo iyo kintu itarabiserura ni kimwe tucyadusubira inyuma tukabona ati is still a blockage. Rero jewe maze kimwe nababwira ati we need to think ya myaka amajana abiri yo mu bindi bihugu what were they doing ugiye kuraba ya stock exchange yo mu bindi bihugu yatangwe muri iyo myaka nyine. Rero umaze kuba smart enough to sit kugira ubanzura abati what was the foundation niho rero ubona nk'ibi bya financial market. Hanyuma ikiba gisigaye no kuvuga ati ni gute shobora kuba pioneer ni gute shobora kubishira bisigurika ati habe ngaha mu Burundi kuba bitari bihari ntibibuza kuri financial market cyangwa capital market na trading cyangwa kugura no kugurisha 10,000 francs birakunda. Rero ukacurara kitire y'abarundi cyane cyane abajene abantu tukiri bato nukuri twabuze umuntu umwizerwa twabuze imboneza ngaha mu Burundi. Yesu niwe ndavuga ati igitabo cya Bibiliya nicyo cyavuze ati abantu banje bishwe no kutamenya
aha rero twabuze leadership kwereka ati how do we go by, kuko bica bifatana na bimwe yaraza bivuze. Ndibuka during covid, umwanya wa covid niho nagize fundraising y'amashirahamwe, ugasanga mu mezi 2 ndashoboye kwegeranya amafaranga arenga miliyari, kandi avuye muri babarundi bavuga ngo turakenye. Mukaca muraba mu minsi heza kuri bijya bya One Africa Investment Fund twashoboye kwegeranya miliyari zirenga 3 mu kwezi kumwe, kandi ava muri twebwe nyene, kuko biroroshe kubwira umuntu kujya twamye tubivuga kare ati iyo sami genda urabe wowe n'abagenzi bawe muza kuyanywera mu kabari, kandi muca mutaha muze kwigaya kubera kitwanywa y'izi nzoga zatumenya umutwe. Mugabo nihaza umuntu, kandi bikenewe ngo abe Fabrice, nihaza umuntu niyaba muri mwebwe nyene akerekana ati this is the way to go ahead, ngaha ushobora gutera amafaranga. Bimwe twavuga ati abandi bavyeyi b'abandi bana bacakira amaparcelle, twe natwe abavyeyi bacu ntitwazituzi ibyo bari twiyo. Ntiturabe rero one day ntituze tusanga abana bacu nabo bavuga ati none abavyeyi bacu wewe they do it. Abandi bariko baragura imitahe, abandi bariko bareinvestisa, bavuga ngo sinokwizera Fabrice. None entrepreneuria canke riske bisigura iki? Reka gufata iyo riske rero yagumye mugambi twiterera imbere ntuzujye imihanda. Bisigura ikati my friend, investment genda urabe definition ya entrepreneuria ni investment. Urabyumva? Udashoboye kugira measurements ni kujya aho mugenzi yavuze yabajije ujya nimba bistagukiye, aravuga teregaje ko investisayo nanje nagize amaparametre ya ndabibona n'umuntu wo kwizera, nataba wo kwizerwa azoshika ku mupaka nabimenye. None wewe nk'umuntu ushaka gutera imbere udashoboye kwicara gushire hayo ma measurements, rega namavuga mbona umuntu yitwa igisuma iyo akwivye ushaka uzogenda umusorore umugira ati wewe niwe munyabwenge wa mbere mu Burundi. Urabyo? Kuko niwe agaragwa kijya gisuma n'ikiti ubu my friend, ikiti ucidiwe ibe kute wewe bona genda bicagacanga. Mugabe cyo nohereza ko abakije ikintu kijanye n'ukwizera. Erega abarundi urabona mu Burundi hamaze guca abayisiko benshi, ni benshi cyane. Kugira rero batabone ko Fabrice atari umwese cyandabwira ati indira nibabona aho tugeze uzoduhanzya. Nicyo gituma no muri jya fundraising navuga ati umuntu atabishaka, we don't need your money. Amahera sinzo abenda ni yuri ndege ngo wako ngo yuri ndege kubera. Urabyo? Bisigura kati ukuri, the truth, ushira habona ni cya kintu ushobora kubaza ati abagwiza tunga bo mu Burundi, ushobora kuza kwicara ati tubwira ukuntu wagwijije iryo tunga ryawe nibanga ntabwo zakoro most likely niba baza kubwira ati narose isoko ryo guprodukisa intebe kuri leadership murako esa frampo nuko ukugwiza tunga ni kwa kunduge dukarondera imbuto ziriya ukagenda ukabitera ukarima kavuga ati this is I'm increasing wealth. Bisigura kati rero abarundi cyo bari baguze n'umuntu bizera kwizerwa, hanyuma wowe kumujene mu mateka yose uri kurubaka, mu mateka yose ushaka kubaka, ukihenda ugatirigana ku cyizere, ukihenda ugata integrity, uzoba wiyahuye, uzoba upfuye ukiri muto, uzoba wiyahuye kuko integrity cyangwa icyizere urema mu bantu. Iramuramaze kumva muri Bibiliya hariho umuntu wasanga apfuye mu bw'icyizere yamaze kurema mu bantu, bagaca babwira Imana ati Imana niyo kyogenda gutuma umuntu nituri kure kumutwara mugarure. Kubera iki? Icyo cyizere yamaze kurema mu bantu. Aricyo gituma mvuga ati urajya bike wijyanire, urakora amateka ashobora kugushikana kure
urubaka izina ku buryo n'umuntu ari hanze azumva ibigwi byawe avuga ati who is this person.